bakunzwe Eric Burundi TV aho muherereye hose waba uri mu Burundi cyangwa uri hanze y'u Burundi ndagutumira ukanda subscribe nimba utari bwakanda subscribe kugira ngo ukomeze uronka ibiganiro byiza bica kuri Eric Burundi TV rino ryo wumva ni Simba Komsile kuri Eric Burundi TV ndi kumwe n'abajene bari very talented tuyage dutell story tuganire n'aba new ibashasha kugira nababwiye ko nzobona bazana impano zikora abajene babikora neza n'umusi ndabazana abajene impano zindi amenyereye ariko niziza kubafata mu mugongo kuko nabaho bari n'abastari bubona bakomakomeye barahaciye braza muri mone Tuhimore ya nashaka nkangure nganire nawe ngaho oye nashaka menye mbe mitwa bande mbe umusanzo mukora iki mbe akazi kanyu mukora mwagatanguye ryari nkangure nawe je akazi nkora nagatanguye muri 2015 niyo natanguye gukora umuziki tukaba nye turi mu ikundi yitwa Fire Boys turakora umuziki tukoze umuziki twarakorera ngaha amukamenge ku studio yitwa Kigazi Art turakora umuziki tukoze umuziki niho umukwe twari turi kumwe tuca turasambuka umaze gusambuka niho twaciye dutandukanya kya muntu wese ajaga gukora ivyiwe ariko ubu nkaba nongeye kugaruka mu muziki kugira ngo shobore kubaha abafanzi bishasha kuko ni benshi bakomeze batubaza ati mbe Fire Boys mwarazimye ko tutabona bishasha kimeze gute bivanye n'ubuzima twarimo kuko nta muntu twari dufise adufata ku mugongo ashobora kugira nte ashobora kuduha akantu tukagana muri studio gusohora kuko nitwege nye twikwa mu mufuko tukagenda gusohora umuziki ariko gushika n'ubu nitwege nyene tubandanya kugira nte kwifasha mvuze jambo Fire Boys maybe bavuze umwe mu baririmbyi basanzwe babikora neza canke upcoming bari kuduga babikora neza Fire Boys watanga umuziki de 2015 turi muri 2025 ndiyo aci imyaka myinshi ndiyo ariko iyo myaka myinshi yose wagumye pambana waciye umanzura ruhuka mugabo wagarutse uje wishimira cyane cyangwa ikintu wowe uje wishimikije cyo gitumye garuka muri game igitumye ngaruka mu muziki kuko bivanye nuko napoteye ndahagaritse umuziki kwanza bivanye n'ubuzima buke ariko ubu nje nyene ndabajane indimbo shasha tena iyo ndimbo shasha ngomba ndayikora video kugira ngo abafansi ba Fire Boys bashobore kubona ko Fire Boys yagarutse mu muziki ma freestyle gato nahundi fise jewe pepe ku mutima iyo utahari jewe numfata kukina reka kumba ni urukundo marava wagiye keshi bakubarira ivyanje kuko ubuzima burya mbona ari danje reka mukobwa kubwo mugiritama kuko niki gihe basenga mukama kuko ari gwe kugwa ntwaye umutima n'ubuzima urakoze cyane reka nje ku ruhande rwa kabiri aho hariho umugenzi wawe braza nawe ni mpore na mahoro kabisa nishaka bari kuraba ngaba cyo kumati mbe witwande mbe mu kazi kawe k'umuziki wakinjiyemo ryari je banyita Platinum Music yes akazi k'umuziki ndagatanguye vuba 2024 ariko sindakora birenze ndacari mudogo nawe urabibona okay izina Platinum zibadevuye kuki so Platinum Music yavuye mu izina pratique ryo nari nditwa kera n'abafana benshi niryo bazi watanga umuziki cyane ntanguye 2024 nice kintu cyo cyatumye tujya mu nje umuziki warandyohera sana ndarashobora kumviriza indirimbo zandi bantu nkumva ndazikunze gose nanje nkajyama nkatangura guterateranya utujambo nkaca nsanga umuziki wavuyemwo gasanga ni ibintu byose nkuko byavuye mu ndoto navuga ati Platinum Music hamwe na Fire Boys mwa musanze mukorera hamwe umuziki wawe kuva ubu dukorera hamwe ubu muri mu band imwe murafite akarimbo mwa mwaranditse muri kumwe ndiyo baga freestyle ni wewe marava hodari gimme lova okay mu mujya mu make umusanze mukorera hamwe
Ndiyo. Nice kintu cyo cyarabahuje mwiyumvamwo ko mukorera umuziki hamwe. Sa ikintu covuga caduhuje twahujijwe nuko twese twumvanye ko turabaririmbyi gusa kenshi twatanguye guhurira mu show iraho twari twakoze yitwa Ivumbi. Show yitiriwe Ivumbi twakoreye ku Mukubano niyo novuga yaduhuje gose. Gushika umuziki mubona ko Gushika umuziki kweri mbona ata kibazo cawo kirekire gusa nuko usanga ata buryo burenze dufite. Reka nje kwa Fireboy. ndiyo. Fireboy, nice kintu cya mbere wakunze mu muziki. Je icyo nakunze cyambere mu muziki kuko ntanguye gukora umuziki mu 2015 kuko aho nari kweli nakunda kugenda kurorera ibirori by'abasani bya Satubi bya T-Max tugenda kurorera ikirori ariko natwe tukaba tufise umuziki twaswa gusaba akanya ngo ibirori bitaratangura bakatuha akanya tukaririmba. Rero ico kintu ko cyane cyane nakunda gukunda umuziki kuko ndi kwishure harake ya office ikaye ndiko ndandika wasanga amakaye yose impapuro zimwe zimwe ndiko ndandika umuziki. Umusani usanzwe ukunda mu Burundi? Ya umusani je nsanzwe nkunda mu Burundi kuva na Kalini Satubi. Nawe usanzwe ukunda je umustar bita Dramatigo ndamufana gose. Ya reka rero ndabaza ikibazo. Ndiyo. Abace tugenda hamwe nk'abagenda kurangiza ikiganiro ciza cyacu. Ndiyo. Umuproducer witwa Magnifique. Umuproducer arongoye kano karere. Ko muri Sud. Muri Burundu. Ndiyo. Usanzwe mu turamuzi gose. Wamumenye kubiri. Nje kwa Fireboy. Kumenya uyu mu DJ kuko nari ndi Bujumbura ahitwa mu Kinama ntangura kumva ari ku radio kuri Rema ariko bamukoresha ikiganiro ariko nkaba numva yuko akora indirimbo z'Imana kweli ndazumvise indirimbo ziwe kabisa nduvumenga indirimbo kweli zirakate cyane zirakubita ndavuga ati kubera iki nanje ntomurondera kugira ngo showe kumwegera nanje ndabica nyene iyo mfasha ngo uceke umuziki niho yaciye atanga inime ziwe ndazumvise cyane mu isimu ndazije mu isimu asici muhira naciye ndamupika isimu nabwo ati ya DJ sinda fisa akakobwa nagoma yuko wamfashamo byo kunda aranyemera ati nukuri nta kibazo na kimwe niyo mpamvu naciye nshiki iwage turaganira kugira ngo ashobore kumfasha ibyo bikorwa. Yes. Reka mvuga ati ni Fireboy hamwe na Platinum Music. Ndiyo. Kuva muri Platique. Ndabakunda cyane. None mbwe abakozi ba Eric Burundi TV izini impano musaba ko mushigikira kugira zishike kure hajya mubona ba Diamond mubona ba Satubi ba Big Fizzo hajya mubona ba Wizkid bashize nabo baraciye munsi. Rero cyambere na mbere nuko ko supporting impano ziri kuduga nazo zishobora kuza gufata umuziki zikawushikana hejuru cyane ko nabo mubona nabo bari bameze nkabo murakoze cyane ati ciao.